Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, baye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane tariki ya 18 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru acagiye kwibanda kuri uyu mugoroba. Umutwe wa AFC M23 turavuga ko kuri uyu mugoroba urangiza kuva mu mujyi wa Uvira. Ese wabonye ibyo wasabaga? Urabona hari igihe ibyo biba bitinda, ariko dufite twijejwe n'abahuza ko turi mu biganiro, umwe mu bahuza niwe wabisabye. Ese leta ya Kongo irabivuga iki? Twebwe nka leta gutangaza ni kimwe, gushira mu bikorwa ibyo batangaje ni ikindi. Hagombye ku buryo tubiverifiya kugira ngo twemere kuko bavuyemo. Naho mu Rwanda ibarurisha mibare rishya ryerekana ko imibare y'abana bagwingiye yagabanutse, nyamara imibare y'abatwara inda z'imburagihe ikaba yariyongereye. Aya makuru ahagarariwe na Chancellor Abimana, twafitiye n'ikinamico urunana. Mbere gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Gildas Sihondemuntu waduteguriye amakuru agezweho. Ibice bitandukanye bya Sudani ibyagiye mu kizime biturutse ku bitero tutagira abadereva byakubise ku rugomero rw'umuyaga nkuba mu buseruko bw'ico gihugu. Bibiri mu bisagara vya mbere binini harimo umugwa mukuru Khartoum na Port Sudan, biri mu vyakoze ko niyo ngorane. Igisirikare ca Sudani kivuga ko ibi bitero vyononye n'inyubakwa z'abasivile vyagizwe n'umugwi witwara gisirikare Rapid Support Forces. Ni inkuru ya Richard Kagowe mwumva mu rya Prime ndi ku magenge. Ivyo bitero vyahitanye ivyuma bihingura umuyaga nkuba ku rugomero rurahitwa Al-Mukrin, ikibanza nkenerwa cyane kuri Sudani. Abategetsi bavuga yuko abantu babiri bahasize ubuzima bariko baragerageza kuzimya umuriro. Al-Mukrin ihabwa umuyaga nkuba uva ku rundi rugomero runini cyane, igaca iwukwiragiza mu bindi bice by'igihugu. Ibi bigasobanura yuko ingaruka z'ibitero vyabaye ari nyinshi cyane. Umuhari witwara bwa gisirikare RSF wagirizwa kuguma ugaba ibitero by'indege zitajamwa abadereva mu burere bugenzurwa n'igisirikare, kenshi bigahitana inyubakwa n'abasivile. Intambara imaze hafi imyaka 3 muri Sudan imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Umuganga w'umufaransa yaciriwe umunyoro wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose inyuma y'urubanza rwamaze amayinga 15 gwerekeye guhishano abagwayi barenga 10. Frédéric Péchier w'imyaka 53 yakora nk'ujeje gutimbisha abagwayi mu gisagara ca Besançon, akaba yagiriwe n'icaha co kwica abagwayi 12 mu gisa no kugerageza gucafuza abo bakorana. Abagwayi abahawe iryo shano bafise imyaka iri hagati y'ine na 50 na 89. Iyi ni BBC. Abategetsi ba Buraya bariko baraganira ku mugambi wo gukoresha amatungo yafatiriwe y'Uburusiya nk'ingurane nini kuri Ukraine. Ubirigi aho menshi muri amatungo ari buriko bwotse igitutu kugira bureke kwiyamiriza ico ciyumviro, butinya ko bishobora kugira ingaruka. Ibanki nkuru y'Uburusiya yarashengeje ibanki Euroclear y'Ububirigi, ikavuga kandi ko ishobora gufata n'izindi ngingo. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko hamwe ivyo biganiro ataco vyoshikako iyo bari ingorane ikomeye ku gihugu ciwe. Amafaranga arakenewe kugira Uburusiya canke uwundi wese kwisi ntibaze bakoreshe ayo matungo y'Uburusiya mu kuturwanya. Turakeneye aya matungo kugira ntazashirwe mu vyo tuganirako, mbere turanayakeneye kugira adusahirize. Ivyo tubironse tuzoba duhagaze neza cane ku meza y'ibiganiro. Latifa. Urakoze cyane Gildas. Dutangiye aya makuru ku buryo burambuye, turahera i Uvira aho umutwe w'inyeshyamba za AFC 23
watangaje ko atangiye kuva muri uwo mujyi kuva mu ijoro mu rwego rwo kubahiriza ibyo wari wariyemeje. Ibyo bibaye nyuma y'iminsi ibiri uyu mutwe utangaje ko uzava muri uyu mujyi ariko ugashyiraho ibisabwa mbere birimo ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije urugamba batazongera kugaruka muri uwo mujyi. Mbere yo kubaza AFC 23 niba koko yavuye muri Uvira no kumenya niba ibyasabaga byubahirijwe, twabanje kuganira n'umwe mu baturage bahatuye kugira ngo adusobanurire uko ibintu byifashe. Kubera impamvu z'umutekano we, ibyo yatubwiye twabishyize mu nyandiko. Prime ndi ku Magenge arakomeza. Twabonye ko muri Uvira AFC M23 iri kwirahava, ariko mu gitondo cuno munsi nyene twaciye tubona abandi bantu bambaye uniforme zirabura bivugwa ko ari abapolisi bazoguma ngaha muri Uvira. N'abapolisi ba AFC M23 bari mu bibanza bikomakomeye nka banki, meri, ahari ibiro by'umukuru w'igisagara n'ibindi bibanza nk'ivyo. Imirimo ya misi yose yongeye gusubira kuba, nk'amamangazini yuguruye n'isoko yaremye. Imirimo ya misi yose iriko iragaruka bukebuke. Mugabo n'imirimo y'abikorera ivyabo, ariko imirimo ya leta ntirasubira. N'amashure aracugaye, abantu baratembera. Urashobora kuva Bukavu ugashika Uvira, canke ukava Uvira ukaje Bukavu kuko ibarabara rirahita, ariko uja Baraka inzira ntihita. Kandi gushika ubu umupaka wa Kongo n'u Burundi hagati ya Kavimvira na Gatumba uracugaye. Nyuma yo kuvugana n'uyu muturage kugira ngo atubwire uko ibintu byifashe mu mujyi wa Uvira, twavuganye na Oscar Barinda, umuvugizi wungirije wa AFC 23, tumubaza niba koko bari kuva mu mujyi wa Uvira. Kuri twe Alliance Fleuve Congo M23 imvugo niyo ngiro. Rero twebwe icyo twakoze ejo muri ryatangazo twaravuze ko tuzava muri Uvira, kandi ejo ku mugoroba abasirikare bacu batangiye kuvamo. Turakeka ko ku mugoroba wa none bose bari bavuyemo. Oscar, muri ryatangazo mwe mwasohoye imbere mwe mwavuze ko hari ibyo muri gusaba kugira ngo muhabwe mbere yuko muva muri Uvira. Ise mwarabihawe? Hari icyizere ko bishobora kuba, ariko twebwe ko nkubwiye icyo twiyemeje, icyo twemeye turagikora. Ariko mwari mwavuze ko mutazahava mudahawe ibyo mwashakaga. Urabona hari igihe ibyo babitinda, ariko dufite twijejwe n'abahuza ko turi mu biganiro. Umwe mu bahuza niwe wabisabye, rero ibyo badusabye tubyigaho, baduha icyizere ko biri buboneke. None ubwo kuba mwahavuye bitaraboneka ntago bishobora kugaragara nkaho nubwo muhavuye ariko muhavuye mutahavuye? Oya, twahavuye, turimo turahava. Ubwo mwahavuye none mugiye ubu? Kongo ko ari ngari, Kongo ni ngari. Twahavuye, hari ibyo tumaze hari ibitekerezo bijyariza hariya mu biganiro byo kuvuga ngo niba dushaka kubahiriza agahenge buri ruhande rusubira inyuma ibirometero runaka kugira ngo haze ingabo zizewe zijye hagati tureke gukomeza kumena amaraso y'abakongomani. Ibyo bitekerezo byose n'ubu bishobora gukorwa, tukayivamo tukajya inyuma, tukayivamo nk'ibirometero nka bingahe. Ibirometero nka bingahe mwavuye muri Uvira? Nka 5 gutyo. Ubwo si ibirometero 5 si bisa nkaho n'ubundi mukiri hafi aho? Ntago bisa nkaho Uvira n'ubundi kiri mu maboko yanyu muhari? Oya, ibirometero 5 ugiye mu nkengero y'umujyi biba ari icyo, ariko ni ibintu dusanzwe dukoresha hariya mu biganiro. Mu itangazo rindi mwari muherutse gusohora ryari rikubiyemo ibyo musaba ndetse nabo mwifuza mu kiganiro twagiranye ubushize, mwari mwatubwiye ko mushaka izindi ngabo zitagize aho zibogamiye na hamwe. Ese ko ubu ngubu mwahavuye ni bande mwahasize? Oya, abo abaturage bafite uko bibatse, bafite inzego z'ibanze zirahari, bafite uko bicungira amarondo yabo. Icyo twakoze ni ukububakamo icyizere gusa, bigirira icyizere, abakongomani buzuye bigirira icyizere. Oscar, hari amakuru ava muri Uvira avuga ko ingabo zanyu zikiri kuza muri uriya mujyi ndetse noneho mukaba mwongeyemo n'abapolisi. Ubwo ntabwo bwaba ari nk'ubundi buryo bwo kugenzura uyu mujyi? Oya, ibyo ni bihuha. Mwabonye amashusho yabize ku mbuga nkoranyambaga abasirikare bacu kuva ku mugoroba bari gusohoka mu mujyi wa Uvira.
tumaze kumva ibivugwa n'umuvugizi wa IOC 23 twashatse kumenya icyo leta ya Kongo ibivugaho. Tuvugana na Bigirumwami Kongolo Jacques umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu, ntangira mubaza uko bakiriye kuva kwa M23 mu mujyi wa Uvira. Twebwe nka leta gutangaza ni kimwe, gushira mu bikorwa ibyo batangaje ni ikindi. Hagombye kuba uburyo tubiverifiya kugira ngo twemere kuko bavuyemo, kubera ko hari ibyo bavuga ariko kubishira mu bikorwa ntibabishire mu bikorwa, hari n'ibyo basinya ariko ntibabijubahirize ntibanabishire mu bikorwa. Twakiriye ijambo ryabo bavuze ariko ntabwo turemeza neza ko bavuye mu mujyi wa Uvira. Ni iki kiri gutuma mutemeza ko bavuye mu mujyi wa Uvira? Nuko dufite amakuru menshi atubwira ko bafite indi migambi myinshi yihishe inyuma itegura ibindi bibi cyane kurutaho, ndetse hari amakuru dufite kuko bazamuka imisozi ya Uvira kugira ngo bahazenguruke, babe bahazengurutse. Abandi bakatubwira ko bakuyemwo imyenda ya gisirikare, bari aho ngaho bambaye za civile mu rwego rwo gutekereza kuba banakora n'ibintu bimwe bibi kugira ngo byitirirwe leta. Ibyo byose ni ibintu birimo bitekerezwa ku ruhande rwabo, kandi dufite amakuru menshi cyane y'ibyo bari gukora. Ari nayo mpamvu tutashobora kwemera ko bavuyemo. Ni ikihe kimenyetso mufite cyakemeza ko bahari koko? Turavugana n'abaturage hariya, iyi mikino yabo turayimenyereye, bituma tutapfa kwizera ibyo bavuga. None mwebwe murifuza ko basubira inyuma ho nka metero zingana gute? Ntabwo ari cyo twifuza, n'ibyo basinyiye mu biganiro twagiranye. Twemeje CCLF cyangwa se ihagarika ry'imirwano ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10. Aho rero bari ntekereza ko rero bagombye kuba bari. Ibindi bashaka kuvuga byose nibyo barevandika cyangwa se barega ibyo bavuga by'ama violation de CCLF bikavugirwa muri mechanisme twashizeho, ariko basubiye aho bagombaga kuba bari mbere y'itariki 14. Nyuma yo gusohora iri tangazo rimenyesha abaturage ko baba bavuye mu gace ka Uvira, bari bavuze ko bakeneye ingabo zidafite aho zibogamiye na hamwe. Ese mbere yuko bemeza ko bahavuye izo ngabo zitagize aho zibogamiye zaba zabonetse? Ntekereza ko ico kibazo wenda ari bo mwari kukibaza, ariko kandi mbibutse ikintu kimwe wenda Latifa narabisobanuye n'ubushize mu biganiro twagiranye Doha. Ico kibazo bakivuzeho kenshi cyane. Nimba arico bashaka kugira ngo baempose ngo kibeho, tekereza ko atari inzira nziza yo kubanza kwica abantu kugira ngo babone ico bita ngo ni zone tampo cyangwa se forces uninetre. Ibo twamaze gusinya amasezerano kandi ico carananiranywe, kimwe nuko natwe ku ruhande rwacu hari ibyo twasabaga bitemewe. Urere ibindi bari kuzana byose ni inyenda muvano. Uwo yari Bigirumwami Kongolo Jacques umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu cya Kongo. Dukomeje n'amakuru mu Rwanda, ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare gitangaza ko umubare w'abangavu baterwa inda wiyongereye cyane ugereranyije nuko byari bimeze mu myaka 5 ishize. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko iki kibazo giteye inkeke kuko kigira ingaruka no ku bana bavuka muri ubu buryo, benshi usanga barangwa n'ingaruka z'imirire mibi. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutse. Imibare yarayishyirwa ahagaragara n'ikigo kibarurisha mibare igaragaza ko abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 19 baterwa inda zitateganijwe bavuye kuri 5% mu mwaka wa 2020 bagera ku 8% muri uyu mwaka. Abangavu bibasiwe cyane n'abataragize amahirwe yo kwiga kuko bagiye kuri 21%. Icyegeranyo kivuga ko abashoboye kwiga nibura amashuri abanza bo batewe inda ku rugero rwa 13%, mu gihe abize amashuri yisumbuye bo batewe inda ku rugero rwa 4%. Kuba imibare y'abangavu baterwa inda zitateguwe yiyongera ngo ni ikibazo kigira n'ingaruka zikomeye ku buzima. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Sanzimana akavuga ko izi ngaruka zigera ku mubyeyi ndetse n'umwana. Niho havamo abana bavuka bategejeje igihe ndetse n'abanyina bakagira ibibazo babyara, bibagiraho ingaruka kwa muganga. Turabibona kenshi mu mibare dufite, abana benshi bagwingira akenshi baba baturuka kuri abo babyawe n'abatarageza igihe cyo gushaka. Abangavu babyara bakiri bato, ikibazo cya mbere. Icya kabiri, abana babavukaho igihe cya gihe cyo kubyara no kuvuka, n'abana uburyo bazakura hazamo n'ikigwingira. Ubu bushakashatsi
ubushakashatsi bwatangajwe bwerekana ko habayeho igabanuka ry'imibare ku bijyanye n'igwingira ry'abana mu gihe urugero rw'igwingira rwari 33% mu mwaka wa 2020. Icyegeranyo kivuga ko rwagabanutse rugera kuri 27%. Imibare mishya yerekana kandi ko urugero rw'uburumbuke ku mugore w'umunyarwandakazi bugeze ku bana 3.7 mu gihe bari 4.1 mu mwaka wa 2020, bivuze ko habayeho gutera intambwe mu ngamba zo kuboneza urubyaro. Abana